Inkuru uyu munsi idushikana ku Muyira, imwe mu mazone ya komine Kanyosha. Abanyagihugu muri kano karere ngo basanzwe batunzwe cane cane n'ibikomoka ku myumbati, ariko ngo ifu muri iki gihe yaraduze cane igiciro. Agafu kweri karazimvye, nikarazimbuka. Kare mu misi heze twahora tubugura amahera make, ubu bwayuriye. Ubu tugura 5. Hari igihe bwari ku gihumbi. Simone Ndayisenga asanzwe arangura ibidudu akabihura akadandaza ifu, aremeza ko vyaduze, ariko agasigura ko ibiciro vyama bihindagurika bivuye ku mvo zitandukanye. Ibiciro guhindagurika birashobora kuva ukuntu biba vyagabanutse mu banyagihugu hariya yo bishobora kubikura, n'igihe usanga vyeze bikaboneka, hanyuma urumva bivanye nuko biba vyeze biragabanuka. Biramutse bitarera urumva ntibiguma ari vya bindi, haragera igihe tukagenda turangura abashitotse mu madipo. Nkuko uyu mudandaza bivuga, ngo bari bamenyereye ko mu gihe c'imvura ariho bizimba cane. Igihe c'imvura urakunda kuzimba. Ukuntu buzimba rero hariho ukuntu nk'abarimyi bashobora gutinya gusoroma nko mu gihe c'imvura kubera bigoye kwanikira cane, kasanga hasoromye bake, ariho hajya kenshi haca hakunda kuboneka nk'ubwirabura. Rero akazuba katse nko mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu hajya imvura iriko iracika, urumva haca hatangura kuza ubwera, benshi rero baca basoroma kugira ngo baronke aho basiza. Nkuko bimenyereye ngo iyo vyazimvye abaguzi baragabanuka, wari ku kigihe coco vyarunyutse. Abadandaza bakibaza ko harimwo n'ubukene bw'amafaranga bwatewe no kurungika abana ku mashure. Nkuko babitwiganiye ngo bobo mu gihe nk'iki cigabanuka ry'abaguzi nta kindi bakora atari ukurindira ico gihe kikaringana.